nkuko byavuzwe kandi mubushikirizamanza tuzobandanya duhimiriza kugendura ubusho kugira ngo turabe ko abantu bafunzwe biciye mu mategeko. Turasaba kandi yuko inyamiramabi canke amaparike batoza barafunga abantu ku byaha bito bito nkuko twarabivuze mu migambi y'ubushikiranganje yagiye irashikirizwa uko umwaka utashe. Twarihaye intumbero yuko ivyaha bito bito abantu batoza barafungwa kugira ngo n'amabohero agabanure abantu bafunzwe. Hanyuma ku bajejwe intwaro naho turasaba yuko nabo nyene nkuko byavuzwe bokorabora neza n'inzego z'ubutungane kugira ngo baze barazimenyesha ibiriko biraba, kuko hariho ivyaha vyinshi bifukegwa hariya mu makartier bitamenyekana, bakaza barabimenyesha aho vyabaye aho vyashitse. Kanatsinda nkuko babivuze ubutungane bufise inzego nyinshi gushika ku mitumba gushika hasi, hariho abantu bajejwe ubutungane. Ariko kandi umukuru w'igisagara ca Bujumbura yabivuze, hariho abajejwe intwaro bamwe usanga hari aho bafunga abantu bidaciye mu mategeko. Ivyo navyo turasaba yuko ko baba bafise abo bakorana babijejwe bubaha izo raporo kugira ngo barabe ko abo bantu bo bari bo abajejwe kubakurikirana bo bari bo bakurikirana koko. Kuko iyo ujejwe intwaro ari wewe ubonye icaha ukaja gufunga umuntu, bazoca bagutuma ko uze kubazwa mu butungane nawe, kuko urumva umaze kwinjira muri ivyo bintu. Rero tworeka inzego zijejwe gukurikirana zikaba arizo zibikora. Twibaza yuko rero intumbero zatanzwe tuzikurikije neza, nta bantu bazosubira kuronka aho bahera ngo bavuge ngo Burundi ngo ntango hari ukudahana, ngo reka twiture sentare mpanavyaha mpuza makungu. Aba rero twiyemeje kuzokora tutiziganya kugira ngo ivyaha bihanwe bitutswe, ntagire usubira kwiyumvira yuko abanyamahanga aribo boza guca imanza mu kiringo c'abarundi. Murakoze.